Africa Live, Africa Plus ni Shenge na Giselle kaze mu kiganiro cacu aho tugira tugaruke mu gisata c'amagara y'abantu tukaba tuza kuganira cerekanye n'ubuhinga bushasha bita fécondation in vitro. Ushobora kwibaza ati ubwo buhinga bukora gute canke bikorwa gute bigenda gute? Tureze kugaruka mu nkuru yacu aho tuza gusangira natwe uko biriko birakorwa hano mu gihugu cacu c'u Burundi nuko ndetse byo byaragiye birakorwa no mu mahanga. Ubuhinga rero n'ubuhinga bwo kwibaruka habanje kwifashishwa ubuhinga bwo hanze y'igitereko. Ubwo buhinga rero bukaba bwatangujwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu Angeline Ndayishimiye igitega muri clinique Fondation Mugira Neza. Twifashishije inkuru dukesha ikinyamakuru Jimbere magazine muri 2024 nzero itariki ya 2025 aho muganga Ernest Barekensabe yanonosoye ibijanye n'ingwara z'abakenyezi asigura igihe hakoreshwa ubwo buhinga. Yagize ati ndugure twamugina iyo uturingoti dushikana urubuto mu gitereko twazivye abaganga babinonosoye baraheza bagatera umuti umukenyezi ngo bakaburire urubuto rwiwe gusha, hanyuma bakarumukuramwo hakoreshejwe ubuhinga bwabigenewe bakabushira hamwe n'ugumugabo zikabikwa mu vyuma bizikingira kugira ngo habeho irondoka, bagaheza bakazitera mu gitereko c'umukenyezi inyuma y'imisi 2 canke 3. Ubwo buhinga bukaba bumaze gufasha abubakanye batari bake mu gihugu cacu c'u Burundi aho muri 2024 hagaragaye umukenyezi w'imyaka 60 yibarutse hakoreshejwe ubwo buhinga. Uyu mwaka turimwo kuri uyu wa gatanu Rusama umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye akaba yongeye kugendera abandi bakenyezi 4 bibarutse bafashishijwe n'ubwo buhinga. Akaba yatangaje ko hariho abantu bagwanije uwo mugambi ubwa mbere bavuga ko bitazokunda mu gihugu cacu c'u Burundi. Akaba yabandanije avuga ko ubwo buhinga butarabwa n'umugambi wo kwibaruka ku buntu. Ubwo buhinga rero bwa fécondation in vitro bwakoreshejwe mu bihugu bitunze aho mu mwaka wo muri 2007 na 2008 ibice 2% by'abana bavutse mw'iyo myaka hakoreshejwe ubwo buhinga. Fécondation in vitro n'ubuhinga bwatanguye kwiyumvirwa mu mwaka w'igihumbi kimwe majana 970 ariko butangura gushirwa mu ngiro mu myaka y'igihumbi kimwe majana 980. Igitigiri rusangi c'abana bamaze kuvuka hifashishijwe ubwo buhinga kingana n'abana miliyoni 4 muri 2012 nayo muri 2018 bakaba abana imiliyoni 8. Mu nkuru yacu izokurikira tuzobazanira abahinga babinonosoye bashobora kudusobanurira idonido kubijanye n'ubwo buhinga fécondation in vitro. Africa Live, Africa Plus.